itandukaniro riri hagati y'abakire n'abakene. Iyi ni pagiti ya kabiri. Kumenya itandukaniro riri hagati y'abakire n'abakenye bigufasha kumenya uti mbega jewe ivyo nkora binganisha ku bukire cyangwa binganisha ku bukene. Nkuko nabikubwiye rero, iyi ni pagiti ya kabiri jewe mugiye kubana banyita L6 Sinje. Nimba uramaze gukora subscribe uri umuntu w'ingenzi cyane, please nimba utirayikora manzi ukore subscribe ukande like, bityo utubwiye no muri commentaire nurangiza kuraba iyi video uhita ukana pactage kugira ngo ishikire undi mugenzi wawe ayumve nawe. Ubwa mbere, amafaranga mu maso y'abakene ni igitangaza, ni intsinzi, kuyabona bayabona nk'ibintu bikomeye cyane, mu gihe amafaranga mu maso y'abakire bobo bayabona nk'ibintu bisanzwe bishoboka, cyane cyane ko baba yaronka buri munsi. Icyo bategerezwa bobo ni ukugerageza ukuntu ritarenga ati amafaranga binjije, mu gihe abakene bobo babibona nk'ibitangaza kumva ngo barinjije amafaranga. Abakire bakontorora amafaranga mu gihe abakene bakontororwa n'amafaranga. Muri make, amafaranga mu maboko y'abakire ni umukozi wabo. Abakire bafata amafaranga akabakorera, mu gihe abakene amafaranga mu maso yabo ari umukoresha wabo, kuko abakene bakorera amafaranga. Ubundi abakire ntabwo bakorera amafaranga, ahubwo abakire bakoresha amafaranga y'ubwayo akazana ayandi mafaranga. Amafaranga akorera ayandi, iyo ubwayo arakorera ayandi. Niyo gituma uzosanga ari umukire aba yibereye muhira gusa agendera amafaranga yinjira gusa. Ibi navyo birategurwa, ubitegura kuva kera, hanyuma hakagera igihe amafaranga y'ubwayo yironderera ayandi wowe witurije. Mu gihe abakene bobo bakorera amafaranga akabakoresha, bakavunika kubera amafaranga, mpaka aya mafaranga bayaronse. Gusa aha uba uri mu nzira nziza nimba uri umukene ukorera amafaranga. Icyo usabwa ni ugukomeza uraba cyangwa wiyumvira, twakunze ku biganiro byinshi bishobora gutuma mu gihe urose amafaranga aya mafaranga ushobora kuyagumana. Ibi rero navyo ni ukubyitondera mu gihe uri umukene ukaronka aya mafaranga. Abakene babaho mu madeni, bama muri ngurana, aronka amafaranga aja kwishura amadeni, bityo yaje kwishura amadeni ejo akaka irindi. Ibi navyo bishobora kugira impanuro iguhaye ko, kuko inshuti yanje, nuronka amafaranga ntuze utume bukeye uja kwishura ayandi. Nukuvuga nimba ufise ideni ukaronka amafaranga, manzi urabe neza yuko nubyishura udaca usubira kwaka irindi. Abakire biyumvira buri munsi ku kuntu bokomeza imirimo yabo bakayiteza imbere, mu gihe abakene bobo ibi batanabyumvira, babiyumvira ukuntu bozaronka amafaranga batanabona ukuntu bizogenda. Abakene bama bipfuza, nkuko ndiko ndabikubwira, bamana ivyipfuzo, icyo nshikana kuri ibi n'ibi, icyo mpezagira nkaronka ibi, icyo mpezagira nkaronka inzu. Nivyo bakubwiye ngo umukene arotajya, umutindi arotajya, kubera yuko aba afise inzara nyene. Nimba atanzu afise arota yayubatse inzu, kuko n'ubundi nta nzu aba afise. Ibi rero nivyo bakubwira bati abakene bamana ivyipfuzo, bama bipfuza. Umukene aba atashoboye keshi kugira ikintu na kimwe yitunganiriza, yitabaza abakire. Abakene nabo bityo bakamukoresha mu nyungu zabo. Umukene amafaranga, bityo ubone icyo ari, buri ngeso ziwe zose zinyegeje uzohita uzibona. Muri make, abakene baba baboneka nkaho umengo nta ngeso nyinshi bafise, baratekereje, ariko burya izo ngeso ziba zihishe munsi muri bo, kuko baba badafise aho zoserukira. Ni nka kurya isi iyo atamazi ifise cyangwa imvura itari kwiragwa, ivyatsi byose byuma, ahantu ukabona ntihatotaye. Muri make, ibiri munsi y'ubutaka bigumayo, kuko hejuru haba hatabona, haba hatakanye. Rero bimeze nka kurya iyo imvura iguye, ni nk'uko umukene ngo muha amafaranga.
iyo imvura iguye rero hagatotahara ivyatsi by'ubwoko bwinshi butandukanye bihita bimera, ukavuga ati kumba ahantu hameze uku, hamera ivyatsi bisuku nuku nuku. Rero ntushobora kumenya ingeso z'umuntu akenye. Ingeso z'umuntu cyane cyane abagabo uzozibona arose amafaranga, ariko si abagabo gusa n'abagore nico kimwe. Iki gihe rero niho uzomenya ingeso z'umukene, n'umuha amafaranga uzohita ubona ati kumbe wa muntu ameze uku. Nukuri umunyamafaranga nta musi n'umwe azohindura intego canke ibyo yifuza gushikako ngo nuko ahomvye buri kimwe. Iki gihe nubwo azohomba azokomeza gukora cyane gushika ageze kuri bimwe yifuza. Egome birashika nubwo uba uri mu iterambere ugahura n'ibibazo ukumva umenga nawe biriko birakunanira, ariko abakire ntabwo bajya bacika intege, kuko kugira bagere ku bukire ntabwo baba barabuvukanye, baba barabukoreye. Baba bazi rero ko mu buzima atagucika intege. Abakire basuzugura abakene, ariko kandi abakene bagakomeza kubaha abakire. Burya nubwo umukire yo gusuzugura ubizi ko akurusha amafaranga, wewe ntumusuzugura, ukomeza kumwubaha. Abakire bumva abakene, gusa abakene ntibajya bumva abakire. Muri make abakire iyo abakene bariko baridoga canke bari mu bibazo, abakire bashobora kumva kuko nabo baba barabiciyemwo. Mugabo iyo umukire akubwiye ko ari kibazo kanaka afise, kenshi na kenshi abakire nabo barahura n'ibibazo. Rero iyo agerageje kubibwira umukene ntashobora kuvyumva, kuko umukene we aba afise mu mutwe yuko amafaranga akemura byose, ariko burya sivyo. Rero umukire kenshi uzosanga ko nawe azi ingene ubukene bujyana. Iyo umukene amwidogeye canke akamubwira ibibazo afise, umukire abasha kumwumva. Ariko iyo umukene abwiwe n'umukire, umukire akamubwira ibibazo afise, umukene ntashobora kumwumva, kuko wewe aba atazi ingene ubuzima bw'igikire bumeze. Aba yumva umenga kuba umukire ni gukira ibintu byose, ariko burya nubwo woba uri umukire urahura n'ibibazo. Aha rero nico gituma bakubariye bati abakire bashobora kumva abakene, ariko abakene ntibashobora kumva abakire. Abakene bahunga abakire, barabatinya, mu gihe abakene bobo baba babayeho ubuzima babona yuko umenga buraciriritse, buri munsi y'ubw'abakire. Bityo iyo babonye abakire bumva babatinye, kandi ni ibintu vyikora nabo batazi ingene bigenze. Abakire ibi nabo biba batazi ingene bigenze, bagasanga abakene barabatinya. Ariko n'ubundi ni hahandi, nuko iyo umuntu agusumbya amafaranga usanga umubona nkaho umenga aragusumbya byose. Abakene batandukana vyihuse no gutakaza ukwizigira. Ni ukuvuga ngo iyo uri umukene ukaba ushaka kugera ku bukire, ugerageza uko ushoboye kose ukarekana no gucika intege. Ibi navyo ni ibintu bizo guhindurira ubuzima, ukisanga warabaye umukire mu gihe gito. Si buri mukire wese aba afise amafaranga. Burya ubukire si amafaranga. Hari n'igihe ushobora gusanga umuntu ari umukire, ariko mu by'ukuri ugasanga nta mafaranga afise, ubukire bwiwe bukiri mu mutwe. Wari uzi ko hari umuntu ashobora kuba ari umukire bivanye n'ivyiyumviro afise? Ibi navyo biva kuki? Niyo mpamvu ushobora gusanga umuzungu araje muri Afrika, abonye umuntu ahise amutwarana, kumbure abonye nk'impano afise, ibintu ashoboye gukora. Ibi navyo nyahandi uyu muntu nawe n'ubundi ntabwo aba akenye mu rwego rw'umutwe cyangwa mu rwego rw'ivyiyumviro vyo bayibona nk'umukire, kuko ababona ikintu gishobora kuzomuhindura umukire mu gihe gito. Iki gihe rero nawe wagomba ukamwita umukire nubwo yaba adafise amafaranga. Wakoze cyane rero we twabanye muri video guhera ku ntango kugera ubu irangiye. Ndagukunda cyane, je banyita L6 Sinde. Nimba warakoze subscribe uri umuntu w'ingenzi cyane. Reka duhurire mu zindi video zikurikira. Iyi channel icyako video buri munsi. Ndabakunda cyane, banyita L6 Sinde. Bye bye.